GM Films, good news films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mwese ndabipfuriza amahoro y'Imana mu banyu, mu byanyu, mu bikorwa. Amazina ni Sabasi Nkuru Nziza, nkaba ndumuyobozi wa GN Films. GN gisobanura ngo Good News Films. Slogan yacu tuvuga ngo ni Double Favor Without Limit. Abamaze kuraba kuri logo yacu murabona yuko hari ikiganza gifashe ibuye. Rijya buye twari consideye nka ryabuye Dawidi yicisha Goliyati. Nico risobanuye. Hanyuma iyo double favor ni faveur canke ubuntu bugeretse ku bundi bwahawe Nehemiya igihe yaragiye kubaka. No kuvuga ngo harimo ubwo buntu bugeretswe ku bundi bwo kubaka, ariko kandi bukubaka ibintu bitagira imbibe. Niyo GN canke iyo slogan yacu ya Double Favor Without Limit canke logo ya GN. Hanyuma uno umunsi twari turindiriye canke twarindiriye igihe kinini. Abageni murabizi yuko twamaze igihe kitari gito turiko turipfuza gupanga guhura kugira ngo twifurizanye umwaka, ariko hagiye haba intambamyi nyinshi, na cyane cyane hagiyemwo n'intambamyi z'ubugwayi. Murabizi yuko igihe twari twateguye kubikora amagara ntasezerana, haciye haba ikibazo cy'ubugwayi, bica biba ngombwa yuko uno munsi tuhaporta kugira ngo uzokorwe ikindi gihe. Rero icadukoranije hano novuga ngo ni intumbero zibiri, objectif zibiri. Ubwa mbere ni ukwifurizanya umwaka, kuko nubwo bamwe turi hafi tubonana ku minsi y'akazi, hariho abantu tutari bwabonane kuva umwaka utangura. Twavugana muri groupe canke inbox bisanzwe. Rero aka nakaryo keza twari twipfuje gukoranira hamwe kugira ngo twifurizanye umwaka. Tunagira ko dushimira aba GN kuko umwe wese yagize icakoze kugira ngo no munsi ushobore kuba kandi ushobore kugenda neza.
impundu bavuga ngo ntibungwa. Byaratevye ariko nubwo vyatevye n'ubundi turabipfurije umwaka mwiza w'2024. Ubandanye utubera umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'imiryango yuguruye ku buzima bwacu. No kuvuga ngo muri ino jambo icyo ndakwipfurije nuko wogera kure, nuko wobona imiryango imbere y'ubuzima bwawe yuguruka, ugashika hahandi nyene Imana yavuze yuko uzoshika. Hanyuma kigira kabiri canke ijambo rigira kabiri canke objectif igira kabiri niyo kwigina umwaka tumaze seri yacu ingaruka iriko irakurikiranwa canke iriko irarabwa ku rubuga rwa GN Films. Ivyo navyo ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye ko n'Imana yaduhaye izo nkomezi. Le 11 avril niho twari dukwije umwaka dutanguye gupostinga canke kwerekana ino ingaruka series. Mumfashe kino kintu tugikomera amashimana dushima kuko hano turi kumwe n'aba producer, aba réalisateur barazi icarico kumara umwaka uriko urakora igikorwa. Barumva uburyo bishobora kuba byaratwaye n'inguvu n'umwanya no kwiyumvira n'ibindi byinshi bikenerwa. Novuga ngo si kubw'inkomezi zacu twashoboye gukora filme ishobora kumara umwaka ukaba urenga twatanga umwaka ugira kabiri. Filme imwe iriko irakurikirana ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye. Nukuri Imana mu ijuru habwa icubahiro kuko si kubganje canke si kubw'inkomezi z'umwana w'umuntu, ariko nuko Imana yatubaye hafi, nuko Imana yaduseguye, nuko Imana yadufashe ukuboko. Imana ni idusponsoriza tukabona uno munsi birakunze, nejo birakunze, nejo birakunze. Ariko kandi kambere akaryo keza ko gushimira abantu mwitanze mukabana natwe, mukabana na GN Films muri kino gikorwa umwaka wose ukabuheze, kandi mukaba mutaracika intege. Biboneka yuko nubu muriteguye. Hari abantu twatanguranye dukora muri filme ubuzima canke mwino ingaruka series bitanga, dukora ama shooting menshi presque chaque mercredi. Hari n'igihe bishika tugatona imisi 3-4. Rero urumva yuko ico gikorwa umuntu atagikunze ngo aciteho, murumva ko atari ikintu coroshe. Rero ndabashimiye cyane. Twagiriwe amahirwe adasanzwe, turi kumwe n'abantu b'abavyeyi bakuze nka Amede, ndabivuze gutyo aravyumva cyane, ba Mr Giti, Constance n'abandi. Murabizi yuko muri filme ndundi kugira ngo ubonemwe abantu bakuze ntabwo ari ikintu kiba coroshe. Biroroshe kubwira umujene kuza gukina filme, ariko umuntu w'umupapa, umuntu w'umumama ntibavyoroshe. Rero ngire ko nshima cyane bano bavyeyi badahengeshanya kutwitaho, badahengeshanya kutuba hafi, badahengeshanya kudushigikira kugira ngo rino vuga butumwa riciye muri filme rishobore kugera kure. Hano turafise umupapa akuze yitwa Tade, n'uyu mwabonye ariko aratanga amajambo. Murabe kuno kwitanga, murabe kuno guca bugufi, umuntu yemera akatuba hafi. Murabizi yuko filme ntituragera ahantu tuvuga ngo filme nakazi umuntu agenda agakora uwo munsi agatahana ifundo rikwiye, ahubwo ari igikorwa cyo kwitanga. Rero umuntu gusiga umuryango wiwe akaza ntabwo ari ikintu coroshe. Munyemerere tumukomera amashi. Turi kumwe na Manyange Ildefonse, n'umupapa akuze kwemera kitanga, akaba muri bino bikorwa, kandi n'umuntu umwete mwinshi cyane. Igihe cyose ndamubwiye, naho ndamubwira tuzokora tournage ejo, aragerageza, kandi murazi ko bafise amabanga menshi. Nawene mumfashe n'ukuri tumukomera amashi. Turi kumwe na Joseline Ntawumvukiye. Abantu benshi bazi yuko ari na mama mu buzima busanzwe kubera yama yabaye mama no mu mafilme. Twavanye kure niko novuga kuko twatanguranye
kuva tugitangura filme ubuzima, akina muri filme umwansi, akina muri filme igiye gusohoka yitwa Ibohero, akina mwino Ingaruka series. Ni ikintu kidasanzwe, mumfashe nawe nitumukomera amashi. Turi kumwe na Betty, nawe ne n'umumama kandi afise akazi, afise ibikorwa byinshi ategerezwa kuba ari karakora. Madame Solange hajya, hanyuma Madame Janine n'aba bandi bose sinzi sinobadondagura mu mazina mwese ngo ndabashobore, muze no kwihangana. Murabona yuko umwanya novuga makuru yanyu twohava turara hano, ariko mwumve yuko ndabashimira vyimva mutima. Mwebwe babakinyi mwitanga mutiziganya, ba Yvette hano, ba Kado Have naramuhamagaye asanzwe akina muri BMT no muri Warubizi, ariko ntiyahengeshanije araza aradufasha. Ndagushimiye cyane na Ani Esperance na namutumiye ngira ngo vyamugoye, uze kumubwira ko namushimiye cyane. Hanyuma kugira ngo ndonke Kado naciye kuri Amede dusanzwe dufitaniye collaboration, sinzi ukuntu ivuga, ikomeye cyane ku buryo atakintu yokenera iwanje ngo abure, nanje atani kintu nokenera iwe ngo mbure. Rero Amede, Giti, BMT muri rusangi na Warubizi muri rusangi, mwumve yuko ndabashimiye cyane. Ntibagiye gushimira Constance n'umuntu yitanga cyane, nawe murabizi ko asanzwe ari umu productrice, afise filme ziwe asanzwe akora, ariko nawe niyo ndamukeneye agira ubwitange budasanzwe. Rero nawe ndamushimiye cyane. Tutibagiye babanditsi, abamenyesha makuru, Imana ishimwe Diko yashitse canke Leonce, n'umuntu yatubaye hafi kuva kera kandi nubu akituri hafi. Murabona yuko nubu yashitse. Diko umve yuko tugushimiye cyane kandi turaguhaye ikaze. Nagira ngire ko nshimira nuno mwene data Emery aradushigikira cyane. Jewe ndi wa muntu adakunda kwiruka inyuma y'abantu cyane ngo kora ibi ngo postinga ngo gira gute, ariko nsanga Imana iri kirakoresha abantu, Imana ikampagurukiriza abantu, nsanga bariko baranshigikira. Ico ni kintu cyo gushima Imana cyane. Rero wumve yuko imfashanyo yawe canke ivyo ukora, wumve yuko bikora ku mitima yacu kandi n'ukuri turabigushimiye. Ushimire na Edison amazimisa du postinga cyane, n'abandi bose ni benshi ntitwari gushobora kubatumira bose parce que karakantu gato ikaba GN mu bisanzwe, ariko abanditsi, abamenyesha makuru, abafana babandi bitanga batiziganya mu kugira ngo ibikorwa byacu bishobore kugira aho bigeze canke bishobore kugera kure. Mwumve yuko tubashimiye cyane, mwumve yuko tubashimiye vyimva mutima. Simfise ukuntu no bivuga, ariko Imana yo mwijuru, Imana nyene amahoro ibandanye kubahezagira. Hanyuma hari umwe yavuze ngo korera Imana nitutagwa isari izoduhemba. Natwebwe nagira nankuhaje abakinyi bose, kino gikorwa turimwo nitutagwa isari ejo ni heza. Turi muri periode yo kurima, umuntu mu kurima bisaba ko tubika umukanda kugira ngo ntajye imbuto. Imana nyene amahoro ibahezagire, mwakoze. Ariko kandi twatumiye umuntu yitwa Aimable niwe twatanga ikorana muri filme ubuzima, yongera atangura na filme Ingaruka. Yakoze igikorwa kidasanzwe. Murabizi yuko hari gihe bisaba yuko umuntu arari joro kugira ngo ashobore kumonta, dushobore kuronka série itegerezwa gusohoka nko mu ndwitangura canke iki. Rero turamushimiye cyane nubwo atashobe kuhaboneka, ariko kandi ari muri Zila Films Company, kandi hariho umwe yaje avuye muri Zila Films ariwe Lewis canke Enly. Ubwitange bwawe Enly turabuzi kandi turagushimira cyane ingene wabaye hafi mu gihe Aimable atari karakora, wewe ugaseruka nk'uko presenta Zila Films, ariko kandi nk'uwiserukiye. Wumve yuko turarekonesa igikorwa kidasanzwe c'ubwiza udufasha muri GN Films. Imana iguhezagire. Numu cameraman, numuntu abikora neza, asanzwe ari n'umukinyi wa film, arandika kandi filme nziza cyane. Rero yumve yuko nawe tumushimiye cyane. Imana yo mwijuru ibahezagire, umwaka mwiza. Twongera dushima Imana ku mwaka uheze GN Films iri kirakora, hanyuma n'Ingaruka series iriko iragaragara igihe cyose ku munsi wa kabiri.
mubandanye mukurikirana Ingaruka series iminsi yose kuwa kabiri kuri channel ya GN Films. Imana mu ijuru ibahezagire, murakoze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umukiza wacu yatugiriye neza tukaba turi hano muri kino kibanza nk'aba GN. Rero mbanje gushimira umudirecteur wacu wa GN. Amajambo avuze ni nka yose. Nongera nshimira abadufashije kugira ngo dushobore kwicara hano hantu n'abashitsi, abakinyi bo mu bwoko bwose, abamama, abapapa n'imisore. Nkashimira n'abakinyi bo muri GN. Ndashimira cyane abasengezana banje. Ivete, nukuri waranyongeye intege mfise ndazikesha Ivete. Nukuri Imana yo mwijuru ikumpezagirire. Yongera impezagirire Tade n'umuryango wiwe. Naho nabaciyemwo wihangane. Niko bimeze. Hanyuma ndashimira kandi n'abitwa abavyeyi ngaho. Imana yo mwijuru bampezagirire. Rero abajene mwese mu cubahiro canyu, ibibanza murimwo, ibibanza mwakinyemwo, nukuri Imana yongere kubagirira neza. Rero uno mugoroba twicaritswe hano, naserukiye abakinyi. Murabona yuko iyo umuntu yicaritswe mu kibanza ategeza kongeza, sivyo none? Utongeje umengo uba wagaye, nibatwongere baduhe kuko iyo twavuye ni kure. Naho bwangu imbere ni heza, hamaze kuba heza. Nukuri nta muntu yohamagara umuntu atamwongera, kandi utamwongeje ubumugaye. Niyo mpamvu rero numva umengo mu bigega nibagerageze. Turasinya amasheke nta kibazo. Oya nta mwumwa muri GN. Twarakoze. Umwaka ni munini, twarakoze. Tubandanye programme nazo mutarusha. Murarambiwe. Sawa. Bataratwongera nituva. Mugo bene ututuntu nibaza ko batatwongera. Bene ututuntu bene akabagira gutya. Turabira kanye nahubwo. Wala Imana hezagire abaheje kutuganiriza. Tugomba kubandanya tuganira. Mugo mu kubandanya tugomba twibange kubashitsi. Baravuga vraiment mwitegure kuvuga abashitsi. Muravuga dufite abashitsi nka bane. Sivyo? Tugomba duhere hariya hirya. Monsieur. Tugomba duhere wawe. Jene waza kwabashitsi mwatugende mwese muraba ingaruka. Mwese muraba ingaruka. Avugira mufatwe ya. Muraraba ingaruka. Sawa. Alors, ngomba kubaza ibibazo bitandukanye bifatiye ku ngaruka n'ubuzima bwa GN muri rusange. Ariko tuza guhereza kuri Amede kuko arafise ikintu agomba kuvuga. Afise ikintu agomba kuvuga aserukira abashitsi. Nagomba mbere hariya hanyuma ndashana hano. Monsieur, nagomba kubaza ni waba uraba ingaruka. Ni yihe episode yagukozeko? Nikihe kintu cakinywe uvuga ati mu bintu maze kuraba mu ngaruka akantu ndashakibuka kakinye mu kintu none. Nitwa Tuyisenge Emery, nsanzwe dumwanditsi ku mbuga zitatu. Hariho ugwa Edison Ndayahoze, hariho urubuga rwa Top Time News, hariho n'urubuga rwa Burundian Celebrity Guest. Nyigisho nkora mu ngaruka n'ukuntu iremeshanya, n'ukuntu hariho abantu benshi bashobora kuba bananiwe n'ingo canke bananiwe n'ibibazo bacamwo, ariko ugasanga baragaruka baravye amafilme aratuma bahinduka akabigisha. Nagomba kubaza giti hamwe wowe uri umukinyi, sivyo? Hanyuma bikaba ngombwa ko ukenera umukinyi muri GN mukinana w'umukobwa wotorande tugire Kristo. Ibyo kuri iki kibazo kiragoye kwishura kuko nasanze muri GN bose arabahatari. Byonsaba kubanza nkitonda cyane nkaraba ibyo nanditse bihura n'ibyo nuwo nkeneye, kubera ko muri GN
ni ukuri nta muntu n'umwe nabonye yoroshe sinzi ngira ngo jewe jenyine nije kubera ko ntagaragara imbere ya kamera ngira nije noroshe ariko abakinyi bose Sabas arafise ukungwene yabakoze naba tutahora tubona bahora batubwira bati nukuri turagusavye muzodushire muri filme zanyu twasanze bamaze kugaragara muri filme ya Sabas arabahatari ku buryo mvuze nti ncagure muri jene vyongora. Nagomba kubaza Diko utubwira abakinyi babiri muri JN bamaze gukina amasene yabaye grave ku mutima wawe n'ubu wibuka uti naka kantu yakinye karacaraha. Sabas we ntavuga mu izina urumva abikora neza ni incontournable. Ikibazo ca mbere ngomba kubaza Amede ndamaze ibibazo biri muri rusange. Ikibazo ca mbere ni gute wewe uhora umaria mu mbare nakoresha ibintu byo kuvanga indimi le personnage wo muri filme n'uri wewe wa vrai ari réel. Ikibazo kirumvikana biba byoroshe cyane ico ni kibazo noneho coroshe bivana na script yanditse ngerageza kwimita uriya muntu banyandikiye nkabuwo kandi iyo mvuyeho nimba nakinye ndi mukirizo cyane sinca mu buzima busanzwe ngerageza kwigira uwo ntari mu buzima busanzwe mba ndi wawo ndi nyene kimwe gusa ibi bintu isomo y'uburyo nshobora kubaho mu buzima busanzwe n'abafana bose niko bimeze barabona filme ukuntu bigenda mu buzima busanzwe bikabaha isomo ry'ukuntu bakwiye kwitwara mugabo abantu babiri baba batandukanye koko Jenguma ndi Amede uriya nakinye akaburiya kuko ujya n'uyu personage baba bakoze kugira atange ubutumwa ko dacumva Ishwe neza yego akandi kabazo niyihe mpanuro wewe nk'umuntu ari muri no industry kandi ayimazemo igihe niyihe mpanuro woha umuntu w'umukinyi wa filme agitangura akiri karinjira muri bino bintu? Impanuro ni nyinshi murabizi ziba ari nyinshi ku muntu agitangura kuko ndiyizi igihe natangura ndiyizi pe hariho n'abandi benshi batanguye mbona nabo ndabazi. Impanuro ya mbere ni akagumye bagumako. Umukinyi wa sinema wese arabizi ko iki kintu kitoroshe nubwo abantu bazi ngo numuyondi barazi ko kino kintu kitoroshe. Rero akagumye bagumako kandi amaso y'abantu nta gutesha intumbero. Ama commentaire negative muri iyo hari haba bihenze koko hari n'abari mu biboneka ko umengo bateganya kunkomeretsa gusa mbabare abo ndabatahura. Hariho n'abandi rero baba bagomba kuma ubutumwa bw'ivyo nkwiye guhindura abo bobo rero ndabicarako nkitonda kandi sinabicarako bo ahubwo ndagaruka nkicarako nukuvuga nkitonda nkiyumvira ivyo nkwiye guhindura muri ari ama commentaire bagira nta bindi bintesha umutwe washaka intesha umutwe n'umwanya mara ndiko ndivura kuntu nzoshobora guhindura ingendo kugira zijya commentaire ntizibe nyinshi ariko zihoraho bandi turaheza akabazo ka nyuma suppose ko ugira wandika film sibyo iyo script ugira wandike nta ngira nakubwire yiyumvire mu mutwe wewe hanyuma urakeneye muri iyo script abantu babiri ukura muri GN biyumvire iyo script nta ndakubwira imagine wewe uti hamwe no kwandika film imeze gucyana gutya nakeneye amwe abantu nabo notora naka na naka nakabazo ka nyuma unsavye kubanza kwandika iyo sinema. Haya ico kibazo rero kiragoye mu bibazo byose wambajije kubera ahantu kigoreye nuko jewe mbanza gufata umwanya wo kwandika kandi kwandika je sinigeza ndabinegrije ni kintu nta negrije kandi rero maze kuyandika nko muri GN ho nkuko Fisto yabivuze gutora sinotora babiri ahubwo novuga nza ngerageza umwumwe kuko ubu hatari bwabo uburavye umuntu aza gukugwamwo na look sivyo nka mama kaje neza ngo aje kuba umwana wa Fisto par exemple urakubita swata rero nivyo bibakuramo gusa ntabwo ari ubuhinga barabufise pe. Ndakeka muri uwo mwaka wose uheze hariho nk'usanga amaze gukina rimwe peut-être ugasanga hari utaranakina mugabe bikaba bitangaje kumva cyitwa mu GN cyangwa umukinyi wo mu ngaruka ivyo bintu ntibishobora bose. Nimba rero wewe mwumve sinza gushimira bamaze gukina sinza gukeza bamaze gukina cyane mu filime ingaruka ahubwo ngira nkeze aba bantu batarakina cyane mugabo bakaba bacitwa ba GN abantu ndabakeje cyane
kuko nimba ari umuntu acika intege nubona yaje kwikomera amazi nimba ari umuntu acika intege nubona aje gukora igikorwa bakamubwira ngo burarindira ngo isuka ngo ntiziraboneka canke ngo aho muhagarara mu kurima ngo nimurindire ngo mwe muzorima hariya bigende nibakura irya mirima ibyo bintu biratikisha intege umuntu akumva yokomoka ibaze rero umuntu aguma yicaye arindiriye nagira ndababwira ukuri uwo muntu nakomeza akaguma ahagaze mbaye ndamuha felicitation GM Films, Godos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.